ya navuye mu byaha ubu narahindutse yambonye ko amaraso maze anyita ubugororotse sinkijijiririrwa muri byose nacikirirwa simwe nyandiko ndatakwa nakurikiye fada hakuna matata kwa datana n'umwafata say hallelujah say hallelujah everybody say hallelujah hallelujah say hallelujah hallelujah wadaduhe kuramba nkamikisira utuvugenge nk'ukasalomo maso duhika amagera y'ubugingo hamatwicikira ibinyabugingo igihe yavuga birarangiye niho ubuzima bwaje nabwo bwari butanguye Kristo kumugira eka subuhombe burya ndamubuze burya reka je naca nzimiga nabo twagiye muri hafi gukora kenshi benshi muri twebwe twarabatse twaje muri isi twari ubusanzwe umunezero wacu twari turi mu munezero w'abandi ariko tumaze kubona mugenzi wacu agizerekwa aradushira hamwe tujya muri gospel rap rero twasanze ari mudiho abenshi bazi yuko uririmba abantu icyo kintu kirakunda gushikira nyinshi kuko nka twebwe uravye muri teenage turi muri generation twese dusa n'abantu bangana rero biragoye kurongora umuntu mungana atamuntu Kristo atabigufashije ego mu gihe utarongowe na mpembe ushobora kurongora abantu bangana umudiho wose ya fise indoto nyinshi shaka gushaka ko muri bike no bwati nafise cyangwa ubumenyi no afise ndamufashisha abagenzi bo wanje nabo bakazana ubumenyi bafise bisanzwe ni ico kintu bwati agomba gufashanyiriza cyo kwitwa groupe bwati kiduhuza musanzwe ngo duhuza ni ko wakimwe kandi twaba dufise vision imwe Coucou le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. C'est Nina Merveille du Sabe Kuriyagana TV. Ngarutse kandi kugira ndabahe ibintu bimeze neza. Kwiki mutavyemera ahiwanyu bimeze gute? Ze mutubwira muri commentaire n'ikibanza cyanyu. Bimeze neza, kavolime karakwiye. Twica ahantu hameze neza. Tuko turumviza ibiganiro byanyu. Mutubwira mutumotiva guys. Aba diaspora kiri gute? Kamahera tuyage. So uno musi rero murambona ko ndi kumwe n'abantu imiyabaga ko babivuga aba jeune bakiri bato ariko imbere yuko ndabakira reka mbanze ndagusabe uri mushasha kugira s'abonner hama kandi ndakunda ama commentaire yanyu mwumve yuko anyubaka ama like kugira munyereke yuko mwabaye intéressé hama upartage ikiganiro cakuryoheye ndabakire rero guys akazina kanyu kubera ko idondore kubakunzi gabo sanzwe nitwa akazina kubizi banki inde banki ya abasanzwe aje murongozi wa TNC akaba ari ya sasa ziri murongozi wa reka ntarakubaza cyane muri kubijanye na TNC banza uha abandi babanze batwidondore akazina amazina ni Prince Diaz bisema boda yibagira igumana Diaz nawe izina nitwa Steve Ageneza ubwo amabenshi basanzwe bamenyereye kuri Kerox so aho rero ndibuze Kerox bantu bana c'est quoi eka rero mbaze umurongozi wa team yitwa Bangi kweki Bangi kwanza Bangi sanzwe izina sanzwe twese muri natwe Bangi kavuye he kavuye ku muvyeyi wacu yabise andi mukagira abavyeyi babahutu mesanzwe muvyeyi nawe nitwa Bangi mwana kabrege byavuye kuri wenyene usanga abagenzi bari
mpera abo bandi nabo bambwiye utwo tuzina twayo twaje tuva umva ndi interesse cyane so muri make ryazi ryaje riva ku kintu abenshi baramuzi kandi nahoze ndabana filime y'umugabo witwa Cassandra Mujagora akaba ari witwa Ryazi. Okay, uchaumva nawe ukiyita cyane rwose. Okay, tugeze kwa amazina y'inzu ndayibagiye. So nanje kero cyane byavuye jewe kuva nkikiri mitoya nari mfise umutonto akenshi yarakunda kumpamagara izina rya Kerox wumva guhamagara Kerox Steve kenshi ntiyakunda kuri kumpamagara yarakunda kumpamagara Kerox nanje shinabyisangamwe nari konje wagiswe n'umuhanga kandi mukagira abantu ndetse tu ko gufita utuzina twiza barayadefama niwe muhiro vraiment rero iyo team ni ibiki no team ngize ni ibiki mukora ibiki ya isanzwe team iriba gospel isanzwe team iriba gospel bisaba gospel mu na rap na hip hop cyose turakora turacyari team nyene kandi urabona ko bisanzwe tungana turacyakeneye gutera imbere n'ibindi byinshi turavyiteza imbere kandi twatavyagenze gute ngo mutorane kugira dutorane bisanzwe yari team bisanzwe naragize niyumvira ikintu nokora canke kubera kare nari isanzwe n'umudanseri natamba mu muziki natamba nyene mu ndirimbo z'aba profile ibintu vya gospel kenshi imbere wasanga ndavyumva nkaho ngo noba ntayo ya munyuma ngiryoherekwa kubera ko twe abavyeyi bacu twese ngaha basanzwe bakijijwe yangiryoherekwa kandi ngira n'umuhamagaro cyane kumva ko umuntu babijya atangiza kino gikora ngo byatangiye hama mushamumva moja hamwe mugire iyo rap mpere wo hagati ndamubiza ikibazo none byari bikwiye ko muje muri chorale mukaririmba batwita amakorasi kwiki bimvire kuca muja muri rap impamvu twagiye muri rap gukora kenshi benshi muri twebwe twari abadanseri twaje mu by'isi twari ubusanzwe umunezero wacu twari turi mu munezero w'abandi ariko tumaze kubona mugenzi wacu agize iherekwa aradushira hamwe tujya muri gospel rap rero twasanze ari mudiho abenshi bazi yuko uririmba abanywarumogi abenshi bazi yuko uririmba abana batagira indero ariko tumaze kuja muri rap irimba ya gospel twashatse tuje kurokora gutabara bajya bose bazi yuko rap ari abanywarumogi bo nibatubona twahoze mu badanseri kubona ko turi mu by'Imana mu gihe wa rap bazuza kudukurikira kandi baza kudukurikira bisunze wa mu gihe turirimba impamvu turirimba rap murimba kugira ngo mufashe amakategori yose nk'abadakunda adukoras nabo ikundira rap nabo bashobora gufashwa mpera uwundi so tubazo twinshi je nguma nibaritse none gute iyo mpano mwasanze mwifise gute kwera umva mwese sinzi mwaraje hamwe canke guhera kera mukaza murandika ya ikibazo kiza tubajije usanzwe twe tukiri mu bintu by'udanseri dutangirizi ku bwacu ntabyo twari gushobora niyo tuvuga ati muri kiyenzi twese ntabwo ari ku bwacu ahubwo n'Imana yabidushoboje kugira twisange muri buno buzima turi tukiri mu bintu nyene by'udanseri kenshi twarakunda kuba dutunze ama instrumentale ubwo twakunda kuba dufise ama instrumentale ahanini twakunda gusanga duhejeje nka repetition ugasanga turiko turaririmba ugasanga rero turiko turirimba nyene ibintu bitagira akamaro tuca dusanga natwe iyo mpano twari dusanzwe tunayifise ca tuja hamwe turavuga ati tumaze kumva iyerekwa rya mugenzi wacu turaja hamwe nyene twiyumviriye umugwi wa TNC amajambo avunaguye TNC akaba ari the new creation ibyaremwe bishasha ego hanini rero novuga ko ari uko impano zacu zagiye ziravuga mpera uwo waronse iyerekwa
icyo ndamwibariza nare byagenze gute abantu tutabitahure yo uvuze ngo nareretswe nararose yerekwa byagenze gute ngo ronke yerekwa ega twese tuhava dusanga tuza turaronka amayerekwa ntitubimenye tubwire wowe byagenze gute uburyo byagenze cyo kugira ngo nuko nagize ibyo yerekwa bisanzwe abantu tuba dufise cyambere umuntu abafise icyo novuga nk'inzozi afise inzozi ko ubwa mbere nubwo nabivuze ubwa mbere ko nari umudanseri natamba indirimbo z'amaprofile natamba amaprofile bya gospel sinabona muga mu nyuma nagiye kwicara kenshi n'abavyeyi barampanura cyane kubera ko nataha amasaha yarengeranye ugasanga twe dushwana n'abavyeyi iki ya cyane ndiyumvira rero naricaye ndatangura igikorwa cyo gusenga hama numva ndagoberewe cyane nuko nogira igikorwa cyo kuririmba ko nayisanzwe ndafise umudanfre nawe yarasanzwe cyo girimba gospel kandi rap ya numva ndagoberewe cyane no nanje noja nokea umugwi canke nkatangura kuririmba izo ndirimbo z'umudora ariyo gospel nyene isanzwe dukora ya majambo keno bisigura ko hama numva ngize wa mutima uko norondera babagenzi mu twahoranye mu cyo gutamba kera numva no barondera ko nari nabonye n'undi ko basanzwe bafise impano ya apa yo kubarondera ubwo nabona ubwabo hari n'abandi baje baravuga ati igikorwa twagikunze none ibyo makora cyangwa amatimu sizwe n'ibintu ya nyuma rero baraza tutangura igikorwa turakora ko numva mwese mpera uwo ko numva mwese mwari muri eglise mwese imwe yo eglise murimo ni ya mbe yo TNC hariho ishengero rikoreramo TNC ntabwo fise ayikora kandi TNC ntabwo tuva mu eglise amwe TNC ivoma abaririmbyi ba TNC bava mu eglise atandukanye gusa kenshi iyo uvuze TNC tugende ukora abayikorera ujya gusanga iri muri eglise yitwa His Church yitwa gute His Church tubisanga mu Kanyosha hari ibikorwa urumva muramukorera mu ishengero oya ibikorwa tubakorera none ndakubaza akabazo nyene aho mwebwe muratanguye muragize ibyo bya haba baza abavyeyi banyu nkeka bari barihevye baravuga ati none bana gashaho turakijijwe nabo baritambi sivyo gutamba mu vyisi mwambwe kumese mwari abadanseur bababonye mugarutse mukavuga ati turagiye muri hub turimbe gospel bifashe gute so umuvyeyi amaze kubona ko turi mu by'abadanseur gutamba indirimbo z'isi kandi twarataha ijoro umuvyeyi akabana tumutahiye ko 23 ine yaramubabaza cyane ariko mu gihe amaze kubona tugiye mu vy'Imana turi mu indirimbo z'Imana bimbaza Imana aravuga ati abana ntibakiri ko baraja muri ya nzira y'ubuyobe ahubwo barako barabona umuco barako barahindura inzira kuko nimba turi ko turimba rap harashobora kuyumvira ati abantu kwaja mu nzira itari ako mu gihe umuvyazi iyo twavuye niba arabona inzira ko turajamo kari inzira nziza nubwo two turimba rap hadogira n'ikindi gihe tutakirimba rap turirimba bwa buririmbo nyene mwe abakobwa bakunda kuririmba numva ko ari ikintu ciza cyane ku bavyeyi ariko yaba mwari muvuye numva umenga iyo mwari kuba muvuye mu ishengero nyine mwahora muririmba chorus mu isengero ukaja mu bya rap numva umenga bari guhava bibaza aba bana none kumenga barahinduye ibintu ariko numva umenga kubera mwari mwabaye abadanseur byarusha cyane biravuga ati ngo baragarutse ko batanguye kuririmba gospel ni sawa ndakubaze kubera iki none muri TNC murabahungu gusa abakobwa ntiduhawe ikaze cyangwa muri batatu mwari kwije ya mu bisanzwe TNC mu bisanzwe TNC si twebwe mu bananga TNC n'abakiriye Yesu bose kuko uwakiriye Yesu wese aba ari caremye gishasha eko hama gusa twe nitwe tugize muri benshi rero turi batatu turabana TNC igizwe n'abantu indwi umugwi batanu abahungu babiri abakobwa okay ni sawa imbere yuko reje mbandanye musindi tubazi tume tuvuga ngo nabarapere abantu ngaha anye batoma bariko baradukurikirana bavuga ati tubanza kuvyumva
bumve batucishize ko gatoya ega vyotubera ducishize ko hafi gatoya twihuta habushe tubandanye sawa cyane ya navuye mu byaha ubu narahindutse yambonye ko amaraso maze anyita ubugororotse sinkijijiririrwa muri byose nacikirirwa simwe nyandiko ndatakwa nakurikiye fada hakuna matata kwa datana n'umwafata say hallelujah say hallelujah everybody say hallelujah hallelujah say hallelujah hallelujah badaduhe kuramba nk'amekisira utuvuge nk'ubwa Salomo maze duhika amagera y'ubugingo amatwi cikiri ibinyabugingo igihe yavuga birarangiye niho ubuzima bwaje nabwo bwari butanguye Kristo kumugira eka subuhombe burya ndamubuze burya reka je naca nzimiga yeah say hallelujah 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 naje ndinjiye rega nukunyere bitangure karibu cyane ego ndumva ko ari ibintu biryoshe cyane none mumaze gusohora ibikorwa bingana gute mwatanguye ryari murakoze cyane hama twatanguye hahise imyaka ibiri dufise ibikorwa imisazi dufise ibikorwa byinshi mugabo ibimaze kugaragara hamaze kugaragara indirimbo zibiri mugabo iri kiragaragara cyane ni imwe ariyo Adonai ni nyene muheje kuririmba oya ya Adonai nayivuga gute turafashanya na bagenzi ego Adonai we Adonai Adonai we uraganje Adonai we Adonai Adonai we uwo mwami araganje uwo mwami ndamushima mbega yankuye he jewe nari umucumuzi atigeragira imbabazi maze mbatizwa mu mazi hamagirirwa imbabazi niwe yankuye mu mwiza maze ashira mu kibanza kizima sinshiganyira kuko nadatawe arabizi kuri no biti ndajuga ndamanuka mvuga umukunzi atigera hinduka Adonai Adonai jewe ndaguhaye hai uraryohera mu mutima buryo mbera vibes uri rurema ntazigera nihakana nzoririmba bakumenye n'imahanga mu byo nkora byose nzoshira mishaka maze ntume bizerana kakabanga Adonai my God uraganje ukura umuntu hasi ukamushira hejuru Adonai we Adonai Adonai we uraganje Adonai we Adonai Adonai we uwo mwami araganje nije wa mu Kristo ugendana ya inzo ikanyizeza gukora ibi dashoboka ndamuririmbira nkogera nkamutazira kuko ntabwo ari bayari canke dagoni izina ryawe fada niryo jewe nizigira izina ryawe fada niryo jewe nirata rurema uri soko ridakama rikiza imitima rigatanga ubuzima waracumiswe mwami ndacungurwa urabambwa Kristo ndabambugwa abisi bamana intuntu bitegereje ukuntu bameze nk'ijubuntu maze ukacisha mu bantu niwe kiremesha Adonai sino kwitesha wampaye izina rishasha ibirenze ibyo maze umwugisha tumuririmbire tumutambire mu by'ukuri nabo benshi uwo mwami araganje tumuririmbire tumutambire mu by'ukuri nabo benshi uwo mwami araganje. Wow, merci beaucoup. Turaryohewe. Ase turemeye vraiment murimba neza kandi mwandikana neza. Ego vraiment nizera ko muzokiza imitima ya benshi. Reka rero wigeze kuvuga akajambo mpeje kumva uvuze ngo mufise ibikorwa byinshi ngo ariko bimaze kugaragara ni bitatu. Mbega byankira hehe bipfira hehe kugira ibikorwa byose nitubibona. Merci beaucoup. Mpamvu ibikorwa byose tagaragara mu mwaka wahera timu gitanga igikorwa cyacu cya mbere cyaragiye ku YouTube YouTube yabanga nk'ezi nk'amezi nk'atatu YouTube yacu kirabura takana turayibura modi paso turayibagira sanzwe twarayibutse iragenda kwiga hanyuma rero uyu mwaka weze rero no twaciye tubandanya dukanye twacitse intege twabanaje dukora hanyuma turashaka igikorwa cyacu cya Adonai gushika n'ure niyo iri kuri YouTube. Okay, mpera mikrofone ubundi ndagomba kubabaza none murabajene ndabibona sibyo
mwebwe amahera muyakurahe ko nzi ibintu by'amatipe bisaba uburyo n'iki mbega murafise financement murafise management bimeze gute cyangwa muri imbere ya mu bisanzwe twebwe muri TNC nta management dufite yego mu gihe tukirindira iyo management twabaye turagira management twese sivuga yuko tudashaka amasapoti avuye ahantu turayakeneye gusa imbere yuko n'umuntu uronka akumanaji nuko aba yabonye ibikorwa byawe n'ahantu bigejeje niyo mpamvu rero twahisemo turiko turakora uko dushoboye kugira basi hagira ababona ko dufise ingufu badufashiriza aho tugejeje sawa sawa mpera mikrofone amazina yanyu ego reka ndakubaze mbega wowe nk'umukuru wa timu nihe ushaka gushikana timu ya TNC nihe uyibona ego cyane tubibazo aho nifuza gushikana timu bwa mbere nubwo ati narakoze amasengesho apa yo gukora amasengesho jenyene turakora amasengesho n'umugwi wose ya mfise indoto nyinshi nshaka gushikana ko muri bike nubwo ati ndafise canke ubumenyi no afise ndamufashisha abagenzi banje nabo bakazana ubumenyi bafise bisanzwe ni ico kintu nubwo ati nka groupe dufashanyiriza ico kintu nka groupe nubwo ati kiduhuza musanzwe ngo duhuza ni kuba kimwe kandi tukaba dufise vision imwe dufise vision yo gushikana ubutumwa kure kuko twebwe kenshi mwumvije n'indirimbo turirimba usanga indirimbo ziza kuvuga ibintu cyane cyane vyivuga butumwa byo kwamamaza Yesu no gushinga intahe rero twifuza gushikana team ko indoto je nari mfise indoto zo no komeza ibikorwa cya evangelisation rero nifuza gushikana umugwi kure muri ico gikorwa cy'ubutumwa ni mu gihe usanga amagroupe y'abantu benshi baba bari mu kintu usanga habamo utuntu two gushamirana usanga peut-être ntibakora ku mwanya imbere yuko mbaza ico kibazo reka mbaze ndakubaze kwandika bigenda gute indirimbo kugira ngo yandike bigenda gute muri abantu benshi muri abantu setse kugira ngo yandike indirimbo bigenda gute cyangwa hari n'umwe abandikira akabazanira oya iyo twandika indirimbo harabaho umwe agira nk'iyereko ryo kuronka rofu akavuga ati je ndashobora kuronka rofu ifatiye kuri cyangwa ati jewe iyereko nagize naronse indirimbo naronse rofu maze kuronka rofu aca yizana hamakaye dusangiza maze kumva rofu ngene ivuga ingene igenda hanyuma umwe wese aca agenda akandika umusitari kandi mu kwandika twigishimikiza muri bayo ngo mwarasomye ya ndamwunganiye kuyu gatoya muri TNC iyo wanditse indirimbo ushobora kuvuga ati kuko turi umugwi ushobora kuzana hari bimwe dukuramo n'ibindi dushira cyenda kwaza ikibazo rero nagomba ndamubaza mbega nta kutumvikana gukunda kuba canke ugasanga uno munsi mwavuze ati no munsi dufite repetition kaza umva bamwe ngo bafite programme yi urabizi ibintu nyene by'abantu benshi usanga bigoye nta ntambamye imwe nk'izo mukunda kugira zo kutumvikana ya urakoze cyane ico kintu kirakunda gushikira ibintu nyinshi kuko nka twebwe uravye nko muri TNC turi muri generation twese dusa n'abantu bangana rero biragoye kurongora umuntu mungana atamuntu Kristo atabigufashije ego mu gihe utarongowe na mpemu ushobora kurongora abantu bangana muri mungana ya rero muri timu birashobora gushika rimwe ugasanga nk'umuvyeyi yamutumye cyangwa amwe bafatiriwe n'amashure ya uwo mwanya turamutahura aho twatamwese mu banyeshuri uwo mwanya turamutahura iyo avuze ati nafatiriwe n'ibi ya ntituri buvuge ngo bigora abagabo cyangwa ngo abakiye nta muntu n'umwe atafise ibintu bimugoye leta arashobora gufatirwa tukamutahura mw'ivyo bihe nyene na rimwe chef wa TNC
mbega twitege iki kuri kope yawe vuba turakunda abantu batujaniranye kwa Donai twayumvise ikaba imeze neza twitege ikindi kintu kimeze gute vuba tutegura gukora video atari yo ndirimbo ya Donai ni indirimbo twategura video ariyo yitwa Haleluya indirimbo twahise Haleluya nyuma yo gukora Donai tuje dukora video y'indirimbo Haleluya byose byaramaze kuja mu buryo muzi ko ataco musaba abakunzi bayaga nawe ki nta kajambo bambwirira ico twasaba yaga nawe TV twabasaba twasaba bivuze ko twebwe turacari bato kandi turacari abanyeshuri kugira dukora igikorwa bisaba ko twibuka cyane twoshobora kuvuga n'itariki imbere yo nayire kugira mutubwire mu rwego mutubwire twoshobora rero kubivuga mugabo ugasanga n'izo tariki zigeze icyo gikorwa ugasanga twarengeje igikorwa cyawe bivanye n'ukuntu usanga nyine mu buryo bugoye rero twasaba agatera Okay, merci beaucoup. Nibaza yuko abakunzi bacu bavyumva tweta turabateye intege mubandanye cyane kandi mutanga ibintu bimeze neza kandi turiteze n'ibindi byinshi bitandukanye bimeze neza mubandanye mushikana ubutumwa kure hama ndabashimire cyane nzira ko muzogaruka indirimbo yanyu nibagiye kubabaza akantu burya tubasanga hehe tubakeneye kuri YouTube tubasanga YouTube murabisanga muri channel ya Twagiye niyo nyene mukoresha YouTube turakoresha YouTube TikTok turakoresha Instagram na Facebook kumva bavyumvise abakunzi bacu nizera ko mwese muca mugenda kuraba izo ndirimbo jeno ziryoshe mwese nzi ibyo bintu mwaba muri ngo mutagiye kuziraba ndabashimire cyane nzere ko nitwasubira kubatumira muzogaruka mukatubwira ibindi byinshi twifuza kumenya kuri mwebwe tubamenye bihagije sivyo none hama twatamurdo madaye muterura biryoshe cyane kandi turabizeye twumvise yuko ibintu bimeze neza ndabasabira abakunzi bayaga nawe TV guterera na cyane urwaruka ni bwo Burundi bwejo kandi urana ko impano zihari rero turasabe mu supporting bano zino mpano zacu hama isitiri namwe abisabe ndabakuriye cyane hamwe nayaga nawe TV ubwenge niwo mutima ubwenge niwo mutima